the secret of victory. Amabanga yo guhabwa itsinzi canke yo gutsinda canke y'intsinzi. Numvise no bigisha ibijanye n'amategeko n'ingingo ngenderwako zirongora intambara zigushikana ku ntsinzi yawe. Shaka manzi ngino introduction mvuga kino kintu. Ijuru ni kibanza kizojamwo abatsinze. Abatsindwa muri buno buzima ndafise gukekeranya ko umuce munini wabo tuzobusanga mu baragwa b'ijuru canke mu baragwa b'Imana. Kubera yuko hano muri ino si uburyo bwiza bwo kubaho neza nuko ubaho ugwana intambara kandi unesha. Ijuru rifise amateka y'abanesha muri buno bugingo. Abo twita abahizi bo kwizera n'abashoboye gutsinda gushika ku iherezo. Benshi baragwa ikinyanya urugamba rutarahera, bagera imbere mu mwanya byari bigiye kurangira akaba ariho bananirirwa. Ariko mu bijanye n'ubwami bw'Imana turimwo, si kibazo cy'ukungene utangura, ni kibazo cy'ukungene uzosozera. Bibiliya igacimbwira mu Vyahishuriwe hana ngo unesha nzomuha unesha. Hana bivuga ngo unesha agashitsa ku iherezo. Si intsinzi waronse mu ntango, ni intsinzi uronka mu iherezo izokuronsa guhabwa. Rero uyu munsi ngoma ndabinjize mu ikambi ya gisirikare. Mbwira umuntu ariyo ndiwo uti karibu mu ikambi ya gisirikare utozwe vy'intambara. Haleluya. Uko imisi genda niko ibihe bihinduka, niko abantu bahinduka, niko ibintu bigenda bifata iyindi ntera yindi. Uzoshobora gusurviva muri bino bihe Bibiliya yita ibihe vy'ibigabitanyo, ibihe vy'ikigatwa, ibihe abanze ngo vy'ikinyavyaha nabigishijwe ibijanye n'ivy'intambara. Kuko ubishaka utabishaka, munyumvirize neza, nutiyandikisha mu gisirikare, nutaba umusirikare, tuzoba uw'Imana izoba yishimiye muri kino gihe. Ije gutuma mwishengero dufise imigwi ibiri y'abantu. Mwishengero dufise abantu bakijijwe, gukizwa ni kimwe, ku musirikare wa Kristo ni kindi. Haro benshi bakizwa bataca binjira mu gisirikare. Abo rero ni babandi baguma baganzwa na kameremere. Abo ni babandi baguma bariko barinyagisha. Mugabo Paulo yandikira Timoteyo akamubwira ngo nta musirikare yikwegera mu vy'ubugingo azohimbara uwamwandikiye ubusirikare. Abo yari karabwira n'abantu bakijijwe, mugari karababwira ngo nimugire conscience, nimumenye neza yuko hari ahantu mwinjiye, hari igisirikare mwinjiyemo. Nimba ukeneye vy'ukuri kuzoba umuntu Imana ikeneye muri kino gihe, nuko wigishwa tozwe ivy'intambara kandi ukaba vy'ukuri umusirikare. Kuko muri kino gihe nivyo Satani na Antikristo bariko baragerageza kuzana, nibiriko birakura abana b'Imana mu gisirikare bibazana gusubira kubaho nk'abasivile. Ibi vyose muriko murabona vyinshi ngo niterambere vyinshi, nibiriko birakura abasirikare mu gisirikare cy'ubwami bw'Imana bibazana kuba abasivile, abanyagihugu. Muriko muranyumva? Nico gituma umuntu vy'ukuri anesha muri buno bugingo uzosanga hariho ibintu Imana igenda iziriza kuri we, ariko abandi bo bumva umengo nivyo bibahimbaye. N'abantu Imana ikarira, n'abantu Imana iri strict kuri bo, n'abantu Imana uburyo batwara n'uburyo ibafata. Hari cyo babwira nushaka kuba umuntu anesha intambara utatojejwe iby'intambara.
iyo ndiko ndasoma ijambo ry'Imana rimbwira ngo hariho, munyumvirize neza, ngo hariho abansi Imana itashoboye kurandura bose ngo iheze, ngo kubera yuko abariko bararuka ico gihe bari bakeneye abantu bigira kibijanye n'ivy'intambara. Imana ikeneye abana bayo ari abasivile, ari abantu kanuko gakomye ako kanya cyo yibagira ko yandikije mu gisirikare. Muramaze kumva greve mu gisirikare? Muramaze kumva sendika y'abasirikare? Kubera iki? Iyo igisirikare kinze kigira greve, ubutegetsi buhindutse. Siriko muri ko muranyumva? Mugabo abanyagihugu turiyamirije, ntidushaka amaradiyo akaza, nta musirikare avuga ngo turiyamirije. Umusirikare mu kwiyamiriza atora imbunda akaja gukuraho adashaka. Nivyo shanke sivyo? Munyemere tubabwire rero amakuru bijanye n'igisirikare cy'ubwami bw'Imana. Uyu munsi igituma ibihugu byacu imeze ko imeze maze kare kubera iki? Ni kubera ubusivile ni bwinshi cyane mu ishengero. Dufise benshi mu mwanya tutoba duhari, nta numwe twosanga dusigaranye. Kubera iki? Ntibigeze batozwa ibijanye n'ivy'intambara. N'abantu bamenyereye ababagwanira, n'abantu bamenyereye abababera mu kirengero. Iyo ishengero rimaze gutraininga abana baryo ibijanye n'ivy'intambara, umwungere aronka imitwaro mike, kuko buri muntu wese amenya yuko ntariho kubwiwe. Urazi umusirikare arashobora kuba yabuze se, ashobora kuba yabuze nyina, mugabo mubwiye ngo urugamba rurashushe ntaja guhamba. Hari uwitwa Ezekiel yashatse kwibagira kare umusirikare. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo yarongoye umugore mwiza w'igitangaza, hanyuma hakuja kugwana akama misi yose yicaye ngo areke ritegeza ngo ubwiza bw'umugore wiwe. Imana iramwitegereje, byakwereka Ezekiel, byakweri urumva vy'ukuri ko umusivile muri ubwo buryo. Raba kino kintu Imana cyamubwira ngo ngiye kugukura imbere ico wamiza kwa maso. Ezekiel yumva ico Imana ikiramubwira. Imana iciraza mu vyumvise, si Satani yaje, ni Imana yaje yica umugore wa Ezekiel. Aba basivile dufise uyu munsi mu ishengero nkibi baca bumva umengo sivyo. Hari ibibazo byose niva kuri Satani, munambabarira naje nzanya amashoka menshi yo kubashoka. Ibibazo byose ntibiva kuri Satani, hari ibibazo biva ku Mana. Soma neza biriya muri Samuel wa mbere igice cya mbere, biritubwira ngo Ana ntiyavyara kubera yuko Uhoraho yari yagize iki, ni Satani yaramuzivye. Ndabaza ikintu kimwe, ninde yagomoye Satani kugira ngo aze kugerageza Yobu? Ni Satani? Ninde? Ni Imana. Mukozi w'Imana, Imana ni Imana y'urukundo. Sindavyanze mbwa kandi n'Uhoraho nyene ingabo. Amen. Message icyo ntigihinduka. N'Uhoraho nyene. Igihe Yohana yabona ari mu kizinga Patmos, igihe yerekwa ivyo mu ijuru, ngo yabonye umugabisha w'ingabo z'Uhoraho yuriye ifarasi y'igicare hagiye mu ntambara. Siko muri kino kibanza Ezekiel ata urumva nyine ko akuza gukora ivyo nagutumye, wo kwicara iruhande y'umugore wawe muri ko uraneze ubwiza afise. Ati cyo wamiza kwa maso. Urazi turi ndabivuga cyangwa ndabireke? Ikibenzo bivuga tumaze kwegegwa imbere hagira abatsitara hakiri kare gwejo ntibagaruke. Imana iciraza ica yica umugore wa Ezekiel. Ezekiel agiye kure kuko yaramukunda cyane, kandi birivuga ngo yarateye ubwoba, yari munyakaranga arenze. Imana iciraza iramubwira ngo Ezekiel, simbona iryosozi ryawe, amarira yawe naba maviranda, kandi ntuje no guhamba ndetse no kugandara umugore wawe. Ubu nyene nukarabe mu maso wisige, nakagira umuntu numwe aza kubona umubabaro mu maso hawe, uze ugende iyo ndagutuma. Urumva iyo Mana? Ezekiel ntibyagarukiye ngaho, aramuzanira umuzingo w'igitabo, anubwira ati akira rya. Aramaze cyumva gute? Ati numva birura.
ya mana y'urukundo igira ubuntu bwinshi. Hakumubwira ngo cira kubera ko birura, ati bandanya utsonsomere umire bimanuke bishike mu nda. Yasira mubaza ati wumva bigeze mu nda bimeze gute? Ati mu nda birasohotse. Ego nuko bimeze. Mu gisirikare turimwo turarurirwa mu kanwa, mugabo iyo bishitse mu nda ni hehe? Ni hahandi tubona abo turiko turavyarira Imana, ni hahandi tubona ikanguro riko rafata ikibanza. Iyo bishitse mu nda ni icama kivuye mu mubabaro, ni gihe turiko turavyarira Imana abo kuba mw'isi n'ufameli yanyu muri kino kibanza. Bigeze mu nda birasoza. Haleluya. Bishop mfasha gatoya Yohana 16. Mana yanje, Yohana 16 wirukange usomere ku murongo wa mirongo ibiri. Aravuga ngo nukuri ndababwire. Mbabwire ikintu kimwe, iminsi yose muzosoma Bibiliya mukabona ngo nukuri muzoce mumenya ngo iyo ningingo ngenderwa ko idashobora kuvanwaho n'ikintu na kimwe. Nukuri ni ya double signature. Iyo umuntu agiye kurondera amafaranga kuri banke habikiga mupore, umuntu ateza gusinya ko nari konte yiwe ateza gusinya ko kangahe? Kabiri. Nukuri ini signature y'Imana nta gishobora kubikuraho. Umviriza rero, nukuri ndababwire. Yes. Mweho muzorira mu boroge. Avuze ngo mweho, nimba avuze ngo mweho turumva neza ko harabandi batariko bararira, batariko baraboroga. Mugabo twebwe ntituri muri abo. Siko munahekera mva muri kibanza. Haleluya. Hari abantu muri kino kibanza birashikira mu mwanya wari ugiye gutarika amaboko mutangure kunezererwa igikorwa kidasanzwe cabaye, Imana ati yamanure ntiharagera. Hari abantu muri kino kibanza Imana imaze kubuza umunezero, kandi vyari bihe vyabo vy'umunezero. Hari abantu muri kino kibanza baba bamaze gushikira bene ivyo. Yes. Mweho muzogirike muzorira muboroga, ariko nimuvumve ko hari abandi batariko bararira, hari abandi batariko baraboroga. Kubera iki? Nta gutwenga kuba mu rugamba. Ku rugamba ubona uwo wakunda ukuguru kugiye. Ku rugamba ubona inshuti yawe magara ihasize ubuzima. Mweho muzorira muboroge. Mu rugamba nta muziki uburiyo. Mu rugamba haba hariyo amarira n'amaborogo. Nta nusenga ati Mana ukahankura amahoro nzogushima. Nta numwe agenda mu rugamba azikagaruka, kuko nta rugamba nashaka bari generali yagwanye intambara nyinshi. Urugamba rwose rumeze nk'umugore yibaruka, inda yose irayafise ubwiharire bwayo, nta ndisa n'iyindi. Niba ndamaze kuvyara inshuro zirenga 2 canke 3 turi muri kino kibanza, hari inda isa n'iyindi. Haleluya. Kaci yaguhatusha. Haleluya. Benshi iyo bari kuri kajya gatanda bari muri ivyo bihe, benshi vuze ngo benshi si bose, benshi baba bari hajya bumva umengo nta wundi bazovyara. Nivyo canke sivyo? Isengesha bari Imana hamwe nobona uyu ndamushikanye. Nivyo bisabo yabiri kuri kijya gicaniro. Mugabo Imana rutunga boro ya Bishop Miburo igaciduha ko bitorangirira hari nayo ubundi twese twadufise kamwe. Mweho muzorira muboroge, ariko umvirize ingene ashavuga Mose ngo ariko abisibo bazonezerwa. Abisibo bazonezerwa kuko nta kibababaje. Uyu munsi ho biroroshe, havuga ngo umuntu asigara ibintu bivugwa ku mbuga ngurukana umenye ngo ubabara ni waba yavyiteye. Ubabara gute? Nimba ari biriko birakora n'umugabo ariko arakubabaza, rondera utakubabaza. Yeye icomora amapire. Yo ni imvugo yo ngaha muri Cibitoke yanyu. Ngo icomora amapire wigira umusazi.
ayo niyo masorizo izirikira propoza abayo, ariko twebwe tugira ati nta yindi showa, muzorira mwongere muboroge. Ariko hepfo atavuga ngo ariko umubabaro wanyu uzohindukamwo umunezero. Haleluya. Icyo nkundira Imana ntibirangirira gusa mu mubabaro. Numubabaro ibyo ducamo, numubabaro intambara tugwana, numubabaro ugeranywa n'ibise by'umuvyeyi. Ibise ntibabize kugira nabi umwana, ntibabize kugira nabi umuvyeyi. Ibise babize gutuma ubuzima bwinjira mu isi. Nuzameni yani muri kino kibanza. Hari imvugo muze gukoresha n'ab'Imana ikundira bababaza, ukabona itarikira kubabaza, uzokekeranya urukundi gufise nyene rungana. Abikunda ntiborohereza, abikunda ntiborohereza, ntibareka ngo uravyumva baruhuke. Abikunda irabababaza. Umutahe w'Imana ntiwushira mu bana bayo ikoresheje iminsi mikuru n'intahe n'inyishu z'amasengesho yishuwe. Umutahe w'Imana, Imana iwushira mu bana bayo ikoresheje umubabaro bategwa n'intambara bamamo igihe cyose. Nico gituma mbabwira ikintu kimwe, ikintu atantambara canzaniye, ico kintu camenya kitari ciwanje, no w'Imana ishatse kuderibera. Siko muriko muranyumva? Hari abantu Imana ibaha kwishura ideni batariye. Hari abantu Imana iha yikoreza imitwaro y'abandi, ariko ivyacu naho misosi yama ibicisha mu muryi. Ivuga ngo umuryi, mwanyumvise? Yama ibicisha mu muryi. Umuryi ni iki? Umuryi nyene nico nyene kiza kukurya mu buzima. Mugabo ijambo ry'Imana mbwira ngo mu muryi havuyemo ivyo kurya. Bwira umuhembe wati mu muryi havuyemo ivyo kurya. Haleluya, haleluya. Bishop, tugende gatoya Yesaya 54. Ngo mugire intangamara mugabo nkoresheje ino titre. Navuze ngo intambara z'abaranduzi. Intambara z'abaranduzi. Destroyers versus destroyers. Intambara z'abaranduzi. Ngira umuntu hariyo ndi uti intambara z'abaranduzi. Nabavangi uyu munsi nyene turi mu kambi ya gisirikare. Surakani mumbwira uti intambara z'abaranduzi. Yes. Somera uhereka ku murongo wa 15. Murongo wa 15. Yes. Nihagira abagutera, si jewe nzoba mbagomoye. Nihagira abagutera, si je nzoba ndabagomoye. Inkuru nziza fise mu bijanye n'ivy'intambara nuko ivyo tugwana navyo Imana ntiri mu ruhande rwavyo, Imana iri mu ruhande rwacu. Yamene yabo ntiyashitse ngaha. Nihagira abagutera, sije nzoba ndabagomoye, sije nzoba ndi mu ruhande rwabo. Uviriza mu Musa, abazogutera bose, bazohindikirana imbere yawe. Bazohindikirana imbere yawe. Aya majambo turayamenyereye. Abazogutera bose. Mugabo uyu munsi ngo ndababwire imwe mu strategy y'urugamba, kandi igihe cyose yama yabutiza ku ntsinzi, aho utarindira ko bagutera, ahubwo ari we gutera abo guteye. Ikintu mwacumvise? Mbwira umuntu ati ntube uwo kwivuna, nube uwo gutera umwansi. Abazogutera bose size zo banda bagomoye, kandi bazohindikirana imbere ya. Iri sezano rirakomeye. Mugara abo tubona badahindikirana imbere yacu
bitewe n'ukungene tutamenye neza ukungene duhagarara nk'abaranduzi. Babwire kino kintu, kurandura muravyumva? Kurandura ni kuvuga ngo nta vyizigiro usize vy'ico kintu ko kizosura kubaho. Muzi gituma mwishengero umunsi abana b'Imana muneshwa, ni kubera yuko muricira ariko ntimurandura. Ico wiciye ntukirandure uzosura kukibona. Tugwana intambara tunesha mu buryo buri partiel. Mugabo nimba ushaka intambara abakino kintu ubundi normalement hari intambara tagwana kabiri. Hariho abansi iyo baneshe burya muri monde satanique cyangwa mu bwami bwa satani, umudayimoni wanesheje abasanzwe bari mu rwego rumwe nawe, aho muzohurira hose nubwo yoba Bangladesh bazomenya neza ko banesheje. Abantu bashari muri ko muranyumva? Yesu amaze kunesha igihe yari karageragezwa na Satani mu bugaragwa, ahari ijambo ry'Imana tubwira ngo ahura n'umuntu arimo igitero, ngo uwo muntu ngo yaba mu masenga, baragerageza kumubohesha imigozi akayitanamura akayicagagura, uwo muntu bari baramuhevye. Mugabo ngo amubona kiri kure, maze izo muhemu bizasemera ngo mwana w'Imana duhuriye iki gihe cyacu kitaragera. zo nyene zaramenye neza ati urya turiko turabona ni wowe mdiye tunesa mu bugaragwa, izo wanesheje nkaha iziri mu rwego rumwe nazo aho muzohurira hose. Nuva mbere message za buryo kibanza. Haleluya. Zizokwa masizi neza uriwe. Nico gituma igihe babahungu basikewa bumva idayimoni zabumva bariko barazirukana, zarabaje ati mwe muri bande kuwo Yesu muri ko muravuga tumuzi, mwe mubizira tuzi. Izi tuzi kubera yuko zifise kumenya, zituzi kubera ko ziza amateka dufitaniye nazo mu ntambara. Sirikwa mu ntaka mva muri cyo kibanza. Izi tuzi kubera ko amazina yacu ari aya. Yavuze ngo uwo Yesu turamuzi, turazi gihagara afise mu isi y'imhemu, turazi intebe yicaye ko mu isi y'imhemu, turazi amateka yiwe, turazi ico amaze kumara. Barizo umuntu ati barazi ivyo amaze kumara. Yesu turamuzi. Nuwo Paulo muvuga nawe nyene turamuzi. Mwebwe muri bande. En fait, zarasomye muri palmarès yo mu isi y'imhemu, zisanga abantu na hamwe bari. Umuntu wese yinjiye ngaho arazi ko intebe igira gatatu ari y'umungere. Nivyo canke sivyo? Nivyo canke sivyo? Uwoza akabona intebe zaheze canke haruzuye, agacabona ijya iragaragara, yoshaza kwicarako ashobora iki kizaduka coco kivundurutse hehe kubera iki ayo mateka ara. Nivyo canke sivyo? Intambara z'abaranduzi uyu munsi komanda basigira ibisazi vyo kuba abaranduzi bo mu bwami bw'Imana. Haro kimwe kiraba kiranga umuranduzi, ikimo kigumane mucamika ahantu. Umuranduzi ni rubura kigongwe. Nyandikisho kina ahantu. Umuranduzi ni rubura kigongwe. Iyo umuntu ari kararandura nta mpuwe abafise. Mu mwanya ngiye kwabwira ibijya no kurandura ivyogiriye nabi ababakomokako, ndashaka kutunga uyu mutima wo kuba rubura kigongwe. Iyo umuntu ari kararandura nta muntu arandura bukebuke. Iyo bandi bavuga kurandura hamwe ikintu cyitwa brutalite, harimo ikintu cy'ubu ninde umuntu amaze kurandura ikintu ngaha? Abantu muri arandura ikintu kimwe? Iyo urandura ugira iki? Urashikura. Nivyo canke sivyo? Navyo kwiyumva
kwiyumvira ngo urumva ngo sindakivunireyo ngo niyo ubonye kasigaye urasubira ukarondera ukungena atakanu na gato kuko akaza gusigarayo kaza guteza ibibazo ejo. Nicyo gituma Imana yimikuye Sawuli yambwiye ati genda ukureho abamareki ubarandure. Iyi mvugo irakoreshwa cyane muri Bibiliya. Ngiye kubarandura mani majambo singiye gusigaza amasigarira. Nabonye gusa n'abasivile mu bwami bw'Imana bakunda ubushushu. Akabati ivyo reka muri komera ni bande bakunda akabati ngaha bona je ndagakunda mugabo apana akabati ndakabati k'ivyo kurya mugabo ndanga akabati k'igicaniro ndanga akabati k'ingwara ndanga umushushu. Mama muri kumva akabati cyari cyo akabati urakumva ni ikiga mama akabati batuge erega akabati urakumva umushushu. Yes. Bekureki bakita akabati bakiza kaba kabiswe na kabiswe ubwo bwenge ndabuzi ku mwungere wanyu niwe ataburi inyishu ku kintu cyose twaburi inyishu. Haleluya haleluya. Icyo usigaje uribikiye ikizokubuza itiro ejo. Nicyo gituma umuranduzi abwiza kuba rubura kigongo. Uyu munsi rero mumbabarire tuzogira urukundo ku banyavyaha mugabo ntituzogira urukundo gucaha. Siko muri ko muranyumva. Haleluya. Imana ikeneye kurandura umuzi w'icaha yawuranduriye muri Kristo Yesu. Hajya mubona Yesu baba ari kubaramutantagura baba ari kubaramushishagura ni Imana yari kirarasha yari kirarandura. Imaze kurandura neza niho twumva Yesu avuga ku musaraba ngo byose birarangiye bane majambo nta masigarira nta gisigaye. Haleluya. Muri ko murava muri cyo kibanza sureka mbwira umuntu hero ati bumuranduzi. Haleluya. Intambara z'abaranduzi ubu tusasarika rwe muranduzi mugabo bisomanda babwiye mu bwami bw'Imana hariho unité hariho ugwego mu gisirikare cyo mu bwami bw'Imana kijejwe kurandura. Je shaka kubabwira uyu munsi umviriza rero warugeze kuri 15 says yes aravuga ngo ni jewe ndema umucuzi avuguta umuriro w'amakara. Ni jewe ndema umucuzi avuguta umuriro w'amakara agakuramo ico kugwanisha kubw'ubuhanga bwiwe. Ariko kandi naremye umuranduzi. Bwira umuntu uti waremewe kuba umuranduzi. Haleluya. Avuze ngo kubw'ubuhanga bwiwe akuramo ikigwanishwa cyo kugwanisha ngo ariko mu rundi ruhande naremye umuranduzi. Ndashaka kuva abaranduzi muri Porte de Brebis muri kino kibanza. Ntera tuje umuntu hero ndiyumbwire ngo yakuremye nk'umuranduzi wo mu muryango wawe. Hari ibintu bitagiye kugumana amateka, hari ibintu bitagiye kugumana ubuzima, hari ibintu bitagiye kuguma biriho kuko abaranduzi baragiye guhaguruka muri kino kibanza. Abaranduzi baragiye guhaguruka muri kino kibanza bagiye kurandura batagize imbabazi. Ubuzima busanzwe ndi umuntu mwiza ntwenga nezegwa mugabo iyo hageze igikogwa cy'intambara mu buryo bw'imhemu cyanambara umwambaro w'umuranduzi. Bwira umuntu ati ndumuranduzi. Bivuge neza ndumuranduzi. Mu ruhande rumwe hari umuntu ariko arisuganya kugira ngo arandagure ubuzima bw'abantu, ariko mu rundi ruhande Imana yaremye umuranduzi wo kumugeseza. Imana yaduhinduye abaranduzi barandura
abaranduzi. Narisikiriye ameniza kuyumva muri kino kibanza. Shibitoki ntizogira impore mudahagurutse nk'abaranduzi. Imiryango yanyu ntizogira impore mudahagurutse nk'abaranduzi. Iki gihugu nikizoba igihugu Imana yishimiye, igihugu Imana dusezeraniye hatabonetse abaranduzi. Numva ameni y'abaranduzi muri kino kibanza. Tuduge gatoya ahavuga ngo naremye n'umuranduzi wo kugeseza nawe. Umuranduzi wo kugeseza nawe. Haleluya. Genda Yeremiya igice ca mbere. Yeremiya igice ca mbere. Somera ku murongo wa 5. Umanuke ndaza kuguhagarika. Ku murongo wa 5. Yes. Riti ntarakubumbira mu nda. Yes. Narinda kuzi. Ntarakubumbira mu nda narinda kuzi. Kandi utarava muri yo. Nari narakurobanuye. Nari ndakuzi. Nari narakurobanuye. Mani mazambo sibizanye n'ibintu bisasu ugiye guhabwa, ahubwo nico wari warashiriweho, nico wazaniwe, nico Imana yari yateguye kera, nico Imana yari yarashizeho kera, n'imisho waje kurangura, n'igikorwa waje gukora. Twaze hano muri ino si kugira ngo tube abaranduzi bo kugeseza abaranduzi. Komeza. Nagushizeho ubuvugishwa nanje mu mahanga. Maze ndavuga nti yo erega Mwami Uhoraho, sinzi kuvuga kuko nkiri muto, ndacyari muto. ariko uhorarambarira ati ntacu uvuga ngo ndacyari muto. Ngira umuntu ari wonge wobuti ntacu utanga excuse, ntacu utanga info. Ukeneye kuba umuranduzi ni umuntu atakeneye gushyiraho ama excuse, ni umuntu atakeneye gushyiraho info zotuma atabikora. Abaranduzi nta swayindi Imana ibaha, abaranduzi nta kindi kintu kindi Imana ibemerera. Abaranduzi n'abaranduzi. Nicyo yakorewe. Vuga uti nicyo yakorewe. Ndi muto sinzi kuvuga. Haravuga ngo ndacyari muto niho ngikizwa. Reka kuvuga ngo niho ngikizwa. Kuko imbere y'ukuvuka wari watoranirijwe, wari washyiriweho, wari wazanye, wari wateguriwe iki gikorwa cyo kuba umuranduzi. Uviza munsi gatoya. Kuko uwo nzogutuma ko wese ari we uzojako, kandi icyo nzokubarira cyose akaba ari cyo ukwiye kuvuga. Komeza. Ntuzugire ubwoba. Umuranduzi nta bwoba bwizwa kugira. Haleluya. Umuranduzi ubwa mbere nirubura kigongwe. Iyo niyo ADN yiwiwe. Umuranduzi ubwa kabiri Nuva meze neza. Nico yaremewe, nico yashiriweho. Icya gatatu nta excuse nimwe afise yo kudakora icyo yazaniwe gukora. Haleluya. Icya kane ntagira ubwoba. Urazi icyatuma benshi badashobora guhangara Goliyati kwari kubera ko badatahura amategeko arongora umuranduzi. Igihe cyose Goliyati kije, bose baca baja kwinyegeza, bose baca batangura kwidodomba. Umwe wese gitanguye kuvuga yacabona serekeye yiwe. Haleluya. Haleluya. Hari ikintu kimwe nzo bibabwira, hari ikintu kimwe cyatumye ubwami bw'Abaroma avant Jésus Christ bubu bwami bukomeye. Bari bafise mentalite yuko n'imbere kandi n'imbere gusa, inyuma ntihabaho. Ngiye umuntu ati n'imbere kandi n'imbere gusa, inyuma ntihabaho. Bagiye dufate
bashatse gutera Burundi, bazananye Kongo bakajabuka, bagenda bafise umuriro, bahejeje kujabuka baca badomeka amato yabazanye, kubera ko kuma bayabona vyoshira muri byo kugura akadirisha mu bitekerezo vyabo no mu vyimviro vyabo yuko nivyanka baraza kugira hopri. Kuri bavuga ngo tugiye turagiye swate turahafata canke tugweyo hazoza abandi. Hari amafilme menshi bagiye bakina, amafilme legendaire. Hari nk'iyaho nama ndiko ndayiraba yitwa les 300 Spartiates, murayizi? Barabacipa 300 bamagabura mu vyabaranga, bari barongowe n'uwitwa Leonidas. Nta gusubira inyuma, ano ma histoire vraie. Imbere y'umwansi nta gusubira inyuma. Hataza umutipe yari afise amareba, yari afise ibintu vyinshi, afise n'ingabo nyinshi, arababwira atumviriza n'abakikuje bari babadandaje barababesha ati musibigwanishwa hasi mwishikane. Baravuga ati no mu vyiyumviro byacu iyo option ntayo Imana yadusigarije. Canke dutsinde, nta kindi dufise muri twebwe. Bose baruhutse bapfiriye ngaho. Ngabo cyava ngo amaraso yawe yaragiye arajerma mu runganwe rundi gwaje inyuma yabo, nabwo nyene ruza rurunganwe rw'abahizi. Mbabwira ikintu kimwe, ico turakiraga abazodukomokako. Burya uyu munsi hari ivyo turiko turaba victime yavyo kubera abo twakomotseko. Gusanga yari umuntu w'umurasha, so wawe yari umuntu w'umurasha, baje kumwishuza yasha kwepa ngo muvuge ngo siho ndi, akabasiza ico kirarane ngaho. Uyu munsi nawe wakuze ufise abakwishuza, ugaca ukwepa ugahunga atakikwirukanye. Hari abatugiriye nabi intuze. Nico gituma ino ndwi dufise operation randuration. Rimwe natoje ndimvira igituma nkozwe mu ntambara mu kintu cyose, mugabo nza gusanga sokuru wanje yatwara ingabo z'umwami. Ndabone naho vyagiye. Nico gituma ndabigisha inyigisho zivuga amabanga nyegejwe inyuma y'amaraso. Ibi bintu byavuye he? Bambwiye ngo yari mugeye, ugasanga undi nawe sokuru wiwe niwe yiba inka zo muri yo ntara, numushire mu bigega dedwa puf. Tugize kurandura izo nyandiko, siriko muri ko muranyumva. Haleluya. Hari ibintu bitapfa gufutika gutyo nyene. Hariho ibihe n'ama evenement bisiga inyandiko yandikishijwe amaraso. Inyandiko yandikishijwe amaraso ni inyandiko idashobora gufutwa n'ikindi kintu kindi atari indi nyandiko yindi y'amaraso. Numva ameni meze neza. Muri ko muranyumva? Shaka ndagutera agashavu kejejwe yuko udashobora kubaho uko abiwanyu babayeho, yuko udashobora kuma wikontanta ku vy'abiwanyu bikontanseko. Nimba bumva umenga ibisanzwe birabakwiriye, wewe wankeka ibisanzwe bikubumba. Sivuze ngo abantu batabumba, oya. Impamvu narabibabwiye ndamaze kubyigisha hano nikora ko wewe uri umuvyeyi w'amahanga, utwaye amahanga muri wewe. Sitwara mu nteka mva muri kino kibanza. Haleluya. Ukazokumva kurya mushara uhembwa ukubumvye, ndashobora gukekeranya wewe kuri umuvyeyi w'amahanga, kuko ni benshi bakari gufasha buvuye kuri wewe. Ico gituma naribabwiye hano ndabisubiyemwo, imigisha yacu biza kurenga inzitiro z'amabuye.
siko muriko muranyumva, muriko muranyumva. Ngo ntagire uzotinya. Nako nabwira Goliyati na Dawidi bose bari bafise imhemu y'ubwoba. Na numwe yumva umengo yoja guhangara Goliyati. Ngamu nyuma haza agahungu k'imyaka 17. Imana yagize akaranduzi. Ndetse kuba cyanzo ibabwira muri ndo amateka yiwe. Kitwa Dawidi. Dawidi mu masengesho y'amari karasenga hari misengesho ivuga ngo Mana wamunyigisha kugwana. Amaboko yanje wamunyigisha kurasana. Iyo ryari sengesho Dawidi y'Amana igihe cyose. Zubabwira amateka bamukomozeko. Mu bagabo shimira Imana duhaye muri kino gihugu babagwanya. Umwungere Jean Miburo na warimo. Haleluya. Umuntu atarindira ko mwese muba bagwiza tunga kugira ngo yubake katedrale ya mbere muri Cibitoke. Mbe murazi ko muza muri abambere cyangwa ntavyo muze. Cyo tumatabwirizwa gucika intege. Umva meni meze neza. Turabaranduze kuti turabaranduze. Turabaranduze. Dawidi acaraza yumva Goliyati kiriko kiravuga ivyo kivuga. Harabaze bantu rugero rugabona ibi. Aturujya bambwira amateka. Urazi rero abantu atarabaranduzi bafise umwanya wo kuvuga amakuru agezweho. Mugabo ntibafise umwanya wo gukora igikorwa gikenewe. Mwavyumvise? Yesu arababaza ati mumva bavuga ngo ndinde bose baroshe bavuga. Bamwe bavuga ngo urumuvugishwa, abandi bavuga ngo uri Yohana, abandi bavuga ngo uri Eliya, abandi bavuga ngo namwe murinde muvuga ngo ndinde. Bose baca barahora. Nta numwe yarusha avuga. Kiretse uhawe hishurirwa. Twebwe ni turi abantu bavuga inkuru. Twebwe turi abantu barema inkuru. Cyo kintu arizi ngo cumvikanye. Hari umuntu ica akoze kisha gituma abanyamakuru baronka amakuru bandika. Muriko muranyumva? Sinkenewe kuba mu muco w'abavuga ibiriko biraba. No, shaka kuba utuma bavuga ibiriko biraba. Mu Cyongereza tubita aba history makers. Ni wanda kuri kintu. Aje ati igenekerezo iri ni. Mu Cibitoke barabara rya gatatu kuri LGB. Hari umuntu yakoze bitari bwigere biboneka muri iyo zone. Ugatatangura kuvuga. Burundi Gospel TV gatangura kukurondera. Ibinyamakuru hari n'ibicabi bibaho kubera ko wabeshejeho inkuru. Nizo cyo mubona uyu munsi hari amatitre y'ibinyamakuru bitagira umutwe n'amaguru. Ngo Chenchom TV. Kandi ugasanga ifise aba followers. Haleluya. Dawidi ntirakene kuba mu mutigiri w'abantu bavuga ivyama biriko biraba. Yabajije ikibazo kimwe. Uwo cica kijya kigabo iga ntakebwa y'Umufilisitiya yogororerwa iki? Nafite ikibazo na Goliyati, afite ikibazo nicaza guhabwa inyuma ya Goliyati. Urashobora kubona inyuma y'uwo muhizi ari imbere yiwawe imperuzo habwa. Yavuze ngo uwo mwica wo muhiki batambira ati wo kuri kore ku muryango we. Hari ikintu bavuga ushoboye gukura dari proche agasuzuguro kwihanga rya Isirayeli. Umwami yavuze ko azomugororera gukura ikori ku muryango we, kw'imiryango yose yatanga ikori. Icya kabiri agaca mushingira n'umukobwa wiwe. Dawidi ati none umwami ari hehe? Jewe ndahari. Ikori umva ndagira ico mari y'umuryango ngabo kandi ndagira ico nemariye. Ndabaza ikintu kimwe, wowe ugiye gukwera umwami wojana inkwano ari wonyene inkwano zose zo mu gihugu. Inkwano cyari kivuye mu nzira. Reception sare de reception ari ivuye mu nzira. Dawidi ati kaca
impera z'umuranduzi ati jewe uyu mugabo ntushobora kumubagira ibisiga. Bamujyana kwa Sawuli. Sawuli ati mwana, atangura kumviza ko atamenetse umutwe, atangura kumviza ko adashushe. Ntabwo ati umwana ashobora kuba yanyoye booster. Uyu mwana arazi umuntu bagiye guhangana uwo ari we. Barumviriza bapimye basanga umwana arakomeye. Mugabo Dawidi araboneze ko bari kwamusuzura kubera ko ivyo bariko barabona. Umuranduzi ntigera ashira umutima kuvyo abantu bariko barabona. Nebuze umuranduzi nashira umutima kuvyo abantu bariko baravuga, abantu bariko barabona. Ndumva ameni yanyu muri kino kibanza. Dawidi abwira Sawuli ati mwami wanje, ntundabuka undeha, nturabe imyaka mfise, ntusura kumbwira ngo ujya yatanguye intambara akiri muto, yigishijwe yamenyerejwe iby'intambara akiri muto. Arambwira ati naje mu buto bwanje, Imana ntigeze yemera ko nza muri adolescence, Imana ntigeze yemera ko ntagaze umwanya iyo ndagiye intama za data iduba ikaza. Haleluya. Imana itangura kuduhindura abahizi mu ibanga imbere yuko itugaragaza nk'abahizi ku mugaragaro. Cyo barabiyashiga babona basuzugura bibaza umengo uravyumva ivyabo biraho nyene mugabo ntibazi banga. Cyo gituma umviriza ibanga ry'Imana rifiswe n'abamubaha. Muri kumurava muri kibanza rifiswe n'abamubaha. Dawidi ati no, nanjye ndagiye intama za data. Urahazi uri kumbwira ko urya guhana n'abantu. Je singwana n'abantu, jewe ngwana n'ibikoko by'inkazi, idubu, intambwe. Arabwira umwami ati mpaye amahigwe ndamubagira ibisiga imbere yayo. Dawidi ntiyigeze agira ubwoba. Kandi raba kino kintu, Dawidi agiye kugwana na Goliyati atoye yamabuye 5. Urazi uri kuragwana n'umuntu utinya urasubira inyuma. Iyo wagize ubwoba hari ukuntu hari umunyamusagi wacu yarakunda kugwana mugabo nta nguvu yari afise. Umunsi umwe abona igitipe cihoreye, abona yagisomborokije ati aha n'unteza kugwana. Ati none ibintu bisohokamo gute? Ataraza ngo frere ngo manze ndakwaza ikintu kimwe. Aramwongorera ngo none ngo gukubita mu nda birimo, utugwane muganga mu nda ngumva ngo kwa muganga arakumbwira ko mfite débit ya intestin ngo nayistoma ngo rero ngo mu nda ni harimo. Ati nta kibazo n'ubundi se nateguye gukubita, nateguye kukumangura mu mubanga banga. Ati ngo kandi soye tuvugana tufite ati mu maso ari ukuntu ntabona neza. None ushaka kubiteheye? Mu bijanye n'inkino z'umupira, iyo equipe ifise ubwoba bw'iyindi ikina ico bita jeu défensif, ni kuvuga ngo bakina bazibira. Ariko equipe ivuga ati ya twari tubakaniye, bakina ico bita jeu offensif, ni kuvuga ngo mani majambo hewe na gardien zaraduga. Gardien umusanga kuri centre, bachavuga ngo babakinye demi terrain. Nungari abakinyi nani? Haleluya. Mugabo aka equipe katinye hewe uzosanga kariko gakinisha abakinyi 8 inyuma numwe hagati n'undi azarararira. Iyo umupira utakaye hanze mu kuja kuwutora kawutora nk'akantu mengo ni gafise programme. Mugabo equipe irasatira uvisa yiga umwanya wose tinyatse umupira urabibona yeye. Be murafise equipe ya football muri Porte de Bébé, muraza ntuze bigishusha. Wavyumva? Dawidi yaje muri jeu offensif, yaje asatira kubyo ari karazi gore yacatse ngo ngo none nguje kungwanya ngo ufise amahiri ngo bakubwiye ngo ndimbwa ku mutima wa Dawidi atahugura munsi yayo.
mu nyuma ati wowe uje kungwanya ufise icumu ariko jenje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho Imana ya Isirayeli wacokoye. Amajambo Dawidi avuga namamisho siriko ndabwira ishengero nti iyo Dawidi iyo Goliyati kiriko kirivuga nawe nuyivuga umwami wawe. Hari intambara tugwana apana mu gacerere, hari intambara tugwana tuvuga, hari intambara tugwana dusubiza kuko murajye amajambo gutera iyo uhoze hari igihe wumva umenga ivyo avuze n'ukuri. Siko muri ko muranyumva nico gituma raba kino kintu birivuga ngo iyo intambwe iri kiragwangwarira kuco yishe. Yesaya 31 ku murongo wa 4. Fasha gatoya bishop, fasha gatoya. Yesaya 31 ku murongo wa 4. Yes. Shakwere ku murongo wa 3. Baravuga ngo yamara rero abanyegiputa simana. Abo banyegiputa simana. Ngira umuntu ati abo bapagani simana. Izo ngwara simana. Abo bansu fise simana. Abo banyegiputa yari iteye ubwoba, yari puissance ikomeye. Mugabo umviriza hano majambo ati abo banyegiputa simana n'abantu buntu. Ngoma vugishwe ku muntu muri kino kibanza. Ico kigatanya kiguhagaze imbere simana. N'umuntu buntu. Namadiko navuga ni kubaranduzi imitwe y'ibigatanya n'uyu munsi iracacibwa. Navyo imitwe y'ibigatanya n'uyu munsi kubaranduzi iracacacugwa. Muriko muranyumva? Abo banyegiputa simana. Uviriza munsi n'abantu buntu n'amafarashi yabo simhemu n'ay'umubiri gusa maze Uhoraho ntiyabangura ukuboko kwiwe. Umviriza utabaye azotsitara. Navyumvise nimba Uhoraho adugije ukuboko kwiwe uzoza kuvyitamo. Ubundi sindiko ni mu kiruje kwa ngo aho ishuri ziriko ziragwanira bavuga gute? Inzovu. Hama kandi ishuri zasazi ziriko ziramenana bien nta mwungera aja hagati kubangurukanya. Uba wisema muriko mushinga navuga ahantu tugiye kugwanira inondwe ndafitiye impuwe n'ikigongwe uzokwitambika hagati. Narisiki wameni yabuza kunshikira ngaho imbere. Uhoraho niyaramuka abanguye ukuboko kwiwe utabaye azotsitara. Umviriza munsi kandi nutabawe azotemba. Nawe nyene azotemba. Bose bahindikirane. Komeza. Kuko kwari kuhoraho ambariye. Mugumane nanje gatoya. Ati nk'uko intambwe canke umugunza w'intambwe igwagwarira kuco yishe. Oh God. Iyo abungere benshi batabajwe uviriza kurwana nayo. Uviriza nk'uko intambwe igwangwarira ingofero. Nyaruka wowe nyene ego. Nyaruka mera nk'uryamye hasi hano. Jama. Haleluya. Murabe kino kintu. Bavuze ngo nk'uko intambwe igira iki igwangwarira yamaze gufata umunyago wayo. Yavuze ati uviriza aha ni jewe. Abungere bagaca batuma kabandi ngo baze kugira iki kuyitesha. Uviriza munsi kugwana nayo ntikangwe n'amajwi yabo. Ikiranga gituma igumana umunyago wayo ntikangwa n'amajwi y'abatabajwe kuza kuyitesha.
birambabaza ukungene baza kugutesha ugaca uteshwa ukabireka ukabivamwo ngo waremere wagize stress wagize depression. Nturi umuranduzi. Abaranduzi bafashe ntibarekura, bafashe ntibarekura. Ngira umuntu ndi wowe uti sinzorekura, sinzorekura. Porte de Brebis ntimurekure ijya nyubako, ntimukangwe n'amajwi yabaza kugwangwara, yabaza kubatesha, yabaza n'ugwanaka ngo ntibizoshoboka, ntibizokunda. Kumya, kumya, kumya. Uti sindekura. Nafashe nafashe katedrale yacu, nafashe destiny yanje, nafashe vuga, nafashe mariage yanje, nafashe gukira kwanje. Muri haroje bita kaje. Ingene umuntu atsindwa nuko akubita hasi akavuga ngo ndaneshejwe. Mira nk'ukubita hasi gatatu. Dufate ntabwo ufite ngo kubita hasi gatatu. Yes. Umusifuzi acavuga ati biraheze. Mugabo atarakubita hasi, uwafasha guma afatiyeyo. Ndashaka mubibone muri ico gicapo. Ikibashoboza kudatsindwa muri izi ntambara nukudakangwa n'amajwi y'abungere batabajwe. Ugwanaga ntazogira mariage nahazoshika byoca hehe. Twaramaze kuzibira ingorane bagize nuko iyo bazanye ikibazo inyishu yamaze kuboneka. Baduteza intambara twamaze gukomera, badushoje ko intambara twamaze kuba abahizi b'intambara. Namandi kudavuga icyo umwasi yozana cyose muri kino gihe c'est trop tard. Ni kera. Mbwira umuntu ati ni kera, ni kera. Iyaza kare ntaratozwa iby'intambara ngobo kumbure byari gushoboka, ariko umaze kumenya neza yuko naho yonkubita hasi nduwivyukiranya, naho yonshinda hasi singumaho. Hari ubutumwa basha kuri shere uyu munsi uvuga ubuhizi no kwivyukiranya. Ngira umuntu ati ivyukiranye, abaranduzi bari ivyukiranya. Hebabwira ikintu kimwe, umuntu uraba umuhizi nta mudasanzwe kubera yuko yagwanye hanyuma ntasigarane inkovu. Oya, ushobora kubona bariko baramanika amaboko yiwiwe, mugabo ugiye kuraba ugasanga ijisho ryavyimbye kuko igihe yari karakubita uwo bariko baragwana nawe yamukubise. Nyumva amen message muri kibanza. Haleluya. Ivyo ntacyo bitubwiye. Ibivyimbye bizovyimbuka, ibisunduri bizosubira bimere neza. Haleluya. Anga gucika intege vyoroshe. Bwira umuntu ati anga gucika intege vyoroshe, anga kurengerwa n'ugwanaga vyoroshe, anga kurengerwa n'ugwanaga vyoroshe. Arambwira turumva pote nagize ikibazo, bashaka kuja kwicara Imana guhezagire. Ati nagize ikibazo, umukobwa nakunze famiye yanse, yavuze mu muhungu nka jewe ngo atagire ejo muri yo shobora gutwara umukobwa wabo. Kureka pote ngiriki cyane mubaza nti nakwigishije iki? Yari gwawe cyane ntiyari gwawe? Ico bashobora kuntwara nikitari kiri gwanje. Sitwa maneka ava muri kibanza, ariko icyo namaze kumenya kari gwanje. Yo, icyo namaze kumenya neza ko ari Mana yanje. N'umumarayika yoza no umuvuma, icyo shobora kunca intege ni kimwe gusa,
ni Imana yonyine. Ariko handehora y'ivyo ikintu namenyereza ko ni kwanje tinone ngirike urazi ico ukora mva mu maso genda kura agafyinga bapfutse ngo urumva ngo nta kazi agira. Donc ubuzima bwaba bushize mu kantu kitwa akazi, nk'agaciro kanyu kari hejuru y'ubuzi. Namambwira abajene banje iyo mugiye mu mantete d'embauche, reka kugenda ucugumira kwamwe mungirira ubuntu mukantabara ngo nukuri ngo Imana yobahezagira. Uheje kuba disqualifié bakwaje ati none vy'ukuri urumva yuko hano hantu uhakwiriye? Babwira ati ubundi kwari kugira mbe ndabafasha, nayo ubundi ivyo jewe nkwiriye ntibiri ngaha. Nguriyemera ahantu yase kwiyemera ndizera. Naho bokwirukana basigira ijambo ati mu minsi iri imbere tuzohurira mu nama z'abakomeye munsaba ijambo. Engene bandaba none two guhemba umushahara ugana gutete kubisanzwe ivyo ngiye kubakorera nico ngiye kubazanira mu ishirahamwe ryanyu simbona umushahara bya bikwiranye. Ngabo ndavye ingene mungana naho umugera ndabona umengo mushobora kuba murahera kurara. Yeye babwira ikintu kimwe, ubuzima bwo kwizera n'ubusazi. Uyu munsi haraheze imyaka 10 turiko turasara, mugabo ubu niho bariko baremera yuko tutariko turasara, twariko turavugishwa. Iyo wizera vuze ibintu ntibibe nukuri turemerewe kumwita umusazi. Mugabo nimba ivyo ari karavuga bizohava vyambara umubiri bikabana nawe, ntiyari karasara, yari karavugishwa. Ndafise umwana w'umukobwa oh mana yanje arambwira ati ndaduzi n'amakuru 2026 amva yuko December igera uzoba wampezagiye muri mariage yiwanje. Ndakitegereza nako kari gato gahebe, ndakabaza none urafise umuntu ntawo? None ivyo bivugishwa niki? Ati jewe ndavyumva muri jewe gutyo nyene. Yewe iyo December l'année passée umba yabimbwiye nka muri juillet 2026 avant nzoba ndi mari. December ya l'année passée atarafata yambara ikanzu ya mariage, arifata video aratora ishugwe araramutsa abantu. Ndakubaza ikintu kimwe, ivyo bibonye nta muhunga hari ntaki vyakweri ntiwobona kumengo zakoranye ko rega fuye kuyikura umuhungu mu diaspora wi wanje nyene ataramwandikira ngo mbengo ndakubaza urafise umuntu muri kumwe atushatse kuvuga ati hari umuhungu muri angaje toya ati kuva uwo munsi rero jewe turabaye angaje tisa erega nzobahezagira muri uku 8 shikuranduzi wo kugeseza abandi baranduze mwise randura ubwo bwoba umva ari igihe ugenda wenyine ubwo ukishira mu kabiri tukumva umengo nicyo gituma umwanya wanjani uretse cyatumye bamwe 10 badashika mu gihugu cy'Ikanani. Imana ivuga ngo mwangaye mwansuzuguye. Mushobora gushika imbere y'abarya abantu muri ubwoko bw'isezerano mukava ngo twiravye ngo tuba tumeze nk'inzige ngo kuri bo ngo kandi umuntu aba baturavye ngo niko nyene babibona
wagiye mu maso yabo uca urabona ivyo nyene uhejeje kuvuga ngo ni igihugu kimiragura abantu babo. Mwabibonye ko kiramiragura abantu bacu, mukabaca haza baranduzi Yosuwa na Kalebu, abantu bose bari kubera ati kimusuzuguza Imana. Ico gihugu twagiyemo cyari igihugu ciza cyane. Ati kandi ivyo Imana yavuze byose asa niko bimeze. Ati igihe twahashika, igihe twahashika icyabakingira cyabavuyeko. Imana nayo iciza mu ruhande kwacu, nta kizobuza yuko tubarya bwa mutsima. Icyabakingira cyabavuyeko kubera ikari wakiranduye. Icyatuma bagira amanyama cyabavuyeko. Ndakubaza ikintu kimwe, iyo uzi ko umuntu ashikiwe n'umuntu akomeye, hamu wakomeye ugaca bamubogoza, usura gutinya uwo muntu. Oya, wamutinya kubera uri mu ruhande rwiwe. Imana iri mu ruhande rwacu. Nemvuze ngo Imana iri mu ruhande rwacu. Reka ndangirize ku ino dekarasyo bisanzwe tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande uwo tugwanya. Ubundi wabatizwa uwo tunesha ninje, hitimanya umwana wayo w'ikineke ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabira vyose. Nangwe kora abantu bariko barahaguruka kurya bashatse kumwira ati warondogoyera ugeze ngaho, haguruka ku maguru yanyu, haguruka ku maguru yanyu. Ibindi zo bivuga ejo ntacyo bitwaye. Amashimesh ku Mana yacu, ayo masu yongereka impundu nyinshi.